Oya nizera yuko mumeze neza mu gihe hariko haravugwa byinshi muri entertainment y'Ibujumbura cane cane muri movie canke films industry, aho bamwe bagiye bagaruka ku kintu kivuga ngo abakinyi ba filime barasinziriye, igisata kiriko kirazima, sinzi ivyo barimwo, films ziriko zirasohoka ariko zimwe muri zo nta impact ziriko ziragira, ati murabe neza uno mwaka ntube mubi ugereranije n'indi yagiye irabaho mu gisata c'Uburundi. Twagerageje kuvugana na Nyama n'umwe mu banaliste bakomeye muri sinema y'Uburundi, noneho agira ico atangaje. Mbega namwe murabivuga kwiki, mubibona gute? Kiri gute Eba ntakirapfa nkese tugihari ngo nta kiba kirapfa. aya ntakirapfa nkese je mbona nk'ihema Uracahema ariko rero je nabonye izinuze ya uru rubura rw'abazungu rukugeze habi. oya kwagabanutsemo waheza ahubwo Kino gihe ruba rwaheze rwakorutse ruragwa mu kwa kane mu ntango rwa ruriko rurahera kuza guhera rwaheze, rero mu kwa kane haragwa imvura y'integuza y'urubura nyene rukwiro karaba rwamaze kuvamo nyene mu kwa gatanu bitari tangura kwaka nko ku madogere nka 50. kumbe ici nagiyo rije rica riza riremereye kuri urwo rugero. Apana bisanzwe wa mugabo. Biba bikomeye cyane, harashuha cyane, hano hakanya cyane, kandi iyo hageze ko hashuha naho harashuha cyane. Nize ngo uko kuntu hakanya gose, ati yo ikirima basi bari nk'inahinduka ntivyegera biduga gose, none urumva nta kazu yazi, hakanye harakanya, hashushe hagashuha. Aha niko hameze. Ufite iki nico gihugu ca mbere ho nivo mondial gikanya cyane kandi kinashuha cyane. Ana kirumvikana. Sasa abantu barashaka kumenya amakuru yawe kwanza imbere yuko tunaduga kuri mesha, abantu bariko baribaza, benshi baragukumbuye hano. Ese abantu bagukumbura nawe birashikuka bakumbura? Ntabona ukumbura ko nta mama wanje ari mu murabo. Nenda gukumbuye kwe. Ati nta bibi nta mama wacu. Nturi mu murabo kabisa mu buryo buri direct nta, ariko indirectement nk'abantu nyene baba bakunda industry y'Uburundi, bakunda kubona ivyo bashikirizwa n'abarundi made in Burundi muri industry nyine bagomba kumpumura, nanje ndabakumbura kuko tuba dufise ico duhuriyeko na cane cane ko tuba dushaka iterambere ry'industry yacu. Ndabakumbuye kabisa. Mbo bahera ngaho bakanavuga ati umusore twakunze dushikiriza amakuru, ati mwino minsi nta gacira, aturavye n'amasitatiwe nta kintu ariko aratubwira. Tuvuge ko ubuzima ari bwo bwa bwarakumize cyangwa umwanya wawe mwiza wo kubandanya ibyo wakora nturashika? No kuvuga umuntu aravuka agakura hanyuma agapfa, usibye ko hari n'abapfa batakuze, ariko uwagiriwe amahirwe akavuka hanyuma agakura agapfa, haba hari izindi ntambwe yaracako kugira ngo urinde ushika aho ukura, aho upfa uba warakuze ugashinga umuryango nyine kugira ngo urinde ugera aho upfa uba warateguye urugendo rw'abazogukomoka kuko bazobaho. Rero nibyo byatumye dutandukana n'abo bantu mu buryo bugaragara, ariko mu buryo bwa industry, jewe industry y'Uburundi ndayikunda kandi ndayikunda kandi nzoguma ndayikunda, nagumanye nayo. Usibye ko nyene hari byaciyemo gato, ariko si kuvuga ko nayihevye, ariko nzogaruka kandi tariki yarashana. Wow. Kugaruka uragaruka nyene kumbure nk'umuntu ariko atembera mu mabarabara y'Ibujumbura anakubona amaso ku maso, canke uragaruka ku bikorwa n'ubundi bari basanzwe bakubonera nko ku mbuga ngurukana bumenyi? Oya
washobora kumbona ku mbuga ngurukana bumenyi ariko kugaruka mu mabarabara yo mu Buterere no ku Mutakura ntago ndimo. Yerekere bamihosho babe barayagendamwo. Ayo ne abakiranga bamuhungu nabo nyene numvise ngo bashobora kuba bagere batube baja kwa Sami ya gatoya mugabo bakurikire basembera kwa Ruto baraba uko biriko biragenda. Baraba uko biriko biragenda kabisa. Bana ni hatari sana. Sasa ni season twatanguye y'umwaka hano havugwa vyinshi. Ugiye kuraba kuva igihe ugenda, simvuze ngo kuva igihe kugenda bishire kuri wewe, ariko kuva nyuma yaho mu ntango y'umwaka kugera n'uno munsi, umwaka je kuri je mbona menga uraremvye, tugeze mu kwa gatanu. Ugiye kuraba mu banditsi, aba promoters, bamwe mu banyamakuru, eka mbere n'abakinyi ba filime bamwe ukaja ku ruhande rw'abafana cyane bariko baravuga ikintu kivuga ati film industry y'u Burundi irasinziriye, irakanye. Tugira Imana wavuze yuko wayigumye hagufi nubwo buteka uravuga buri kurabikurikirana. Kino kintu gisa n'icamaze kuba ikibazo, tukironderere hehe uno munsi? Ico kibazo ahantu muza kukironderera ni kuri bene gukora izo filime. No kuvuga ngo jewe nkiza kuva hano haciye nk'indwi zibiri cyangwa zitatu, narigeze kwandika kuri state ndavuga ngo hariho ukuntu abakinyi ba filime bo mu Burundi umwaka utangura basa n'abasinziriye, ukaza kubona mu kwa mbere, mu kwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane no kwa gatanu barasinziriye ntaho ntibahari. Bakaza kwihinga gahumbezi kuva mu kwa gatandatu, ukwindwi, umunani, uvuga ngo umengo bafise umwanya wo gukora muci. Urumva ivyo bikaza gutuma umwaka uza guhera ibikorwa ari bike. Bimaze kuba ari bike rero ugasanga turi gusubira inyuma. Ariko ivyo vyari kuba ari vyiza nkuko bagiye babikora mu myaka iheze, vyari kuba ari vyiza mu gihe barabikora uko, ariko ntihabura na film isohoka mu kwa kane nziza, cyangwa mu kwa kabiri, cyangwa mu kwa gatatu, cyangwa akarora nko mu mwaka uheze gushika nk'iyi saha turiko turavugana, mu mwaka uheze abere yaze yamaze kumuransa impano. Urumva ariko gushika ino saha ni ibiheranse ma officiel imaze kuba ngahe Bujumbura ntayo. Ego nivyo kuva no mwaka utangwe nta ransemirabo ntayo. Mu gihe ku mwaka uheze abere yaze yamaze gutamwa impano, muri ya channel twari turi Gitega, ariko twari turi muri tournage ya Heartbeat kugira ngo mu kwindwi tubatemo. Gushika ino saha ntayo. Urumva suko batariko barakora by'ukuri barakora, ariko ikibazo kirihe? Ikibazo nihe? Voilà, ikibazo nihe? Ikibazo hano kiri niki? Ni innovation y'ibikorwa bariko barakora. Innovation nako kuba batinova ibikorwa bariko barakora ni kubera iki? Nuko batagira ubumwe. Ubumwe nukuvuga iyo bafite ikintu bita unity. Iyo bafise unity, innovation yari gukunda. Reka ndaguha akarorero. Uyu munsi ikiyumviro X-ray yari karakora muri ya filime yiwe, ari karatobanga burya burofa, ari karagira ariko gutya filime ari karatobanga. Rero nabonye ari karatobanga. Iyi yayise gutabasha ni kwa menga ifise titre y'icongereza, aka project gashasha gira lance House Boy. House Boy, yego man House Boy ya. Ujya mu boyi nabonye ari kararanze. Yego. Nukuvuga urabona hiya cyumbira afise. Sinda kigaye ngo ni gito. Yego.
ariko wibaze ngo kijya ciyumviro yari afise hajya iyo agikubita imbere ya Mede akagikubita imbere ya Sabasi akagikubita imbere ya Abeli akagikubita imbere ya Fani akagikubita imbere ya Ornera akagikubita imbere ya Bakado bandi bantu bose shari kuvamo iciyumviro kizima nuvuga ngo ufite ari ukuntu sorry gato siniko ndabitahura sorry gato ngaho siniko ndahatahura nukuvuga yari kukibakubita imbere gute akaba bakagikora nka collab bose bakakibonekanamo cyane apana kukibonekamo yego ahubwo kiyacimvira akagishigikira kuva mu ntango kuva kucandika muri abo bana karaba ndetse cyo capacity yo kwandika bakagishigikira urumva nuko mvuga ngo ufite ndi kwa kuntu hari kuba habayeho cyakintu cyo kuvuga ngo ni gute urashobora gukora ikintu kitari professionnel ariko ukagikora mu buryo buri professionnel urumva gukora ikintu kitari professionnel ariko ukagikora mu buryo buri professional mu buryo buri professionnel reka ndaguha akarorero hano nyine tukira filime yitwa Big Boss hano hakujya kwa Samia uri mungu Karambevo ngaha muri Tanzania ndamubona uwo yaramaze iminsi yakamejeje imbere yuko meme kwa sikuru yitamwe nuba barika bari bubi nuba bamereye nabi bajya bahungu abamereye nabi ahubwo Big Boss Big Boss ni filime y'ibintu vya Freemason kuja mu kuzimu umuntu akagaruka kuraba inzira agenda aca mu kuja mu kuzimu ingaruka z'ivyo bintu urabona ivyo bintu and I see vyari ibintu bisa iyo filime Kimoko yayikoze uno mu utama ciza waho muri GFS n'umugabo mengo baramuroze umengo sineze bamuroze ibintu by'abakora umengo ntibabiraba urumva uje muri GFS ngaho kuri 11 ndabona hepfo gatoya wabo wakabenzi yayikoze 2021 yayikoze kera oya urumva umugabo nti abantu bamenyuze filime yitwa Indoto ubwo si Indoto yitwa Kimoko muri iyo filime Indoto vara urumva yayikoze kera ide nijya nyene mugabo wa Tanzania bararavye ukuntu ujya uyu muhungu wa Samia Karamvevu mugabo yaravye ukuntu arayinova no kuvuga icambere hari teyiwe ya video ego incontournable kabisa ni 4K bro ni 4K imwe mu muziki igacija muri film akayigumizamwo ikaja muri film urumva icyo ni cyambere ikigira kabiri ni filime iboneka ko ifise budget urumva irimo location za South Africa irimo location zo muri Sweden bivuze ngo umukungu yarateguye urumva ikindi kandi afise pro ikora ivyo bintu kandi ni filime wumviriza ijwi ni sawa image yo yurumva ni incontournable siya makano ni hano mu karere yasiza zindi baremi nayisi ngaho batobanga n'umwana gacamwe ari gusa yambaye ikareso yatabutse Nimweza ba Prince Kizo zibona n'into ziciye mu igoroka cyara abajaba oya kabisa kuvuga rero niko kuntu umuntu akora ikintu gisanzwe ariko mu buryo budasanzwe ya uvuze ikintu nkunze ca budget tugaruke kuri Gisrael wari kwatanga kakarorero cha kintu ca budget no kuvuga hakenerwa uburyo bwinshi kugira wegeranye nabajya abasare baruvuze ba hano kugira ukora ayo masanamu meza n'ibindi uninove nsanze hayisaza mu akantu k'uburyo umuntu nka X-Ray niwe nyine ariko aragerageza ahanyanyaza aja Nairobi agaruka araba uburyo amaramuko yogenda urabona yuko nuko kwafata budget nta miliyoni 200 iyo mworohera uno munsi kugira ahagurukane project nziza nk'iyo abantu bokenguruka none bro reka ndakubaza izo miliyoni 200 uyu munsi abakinyi ba filime bari ngaho kiginga barushiki kugira ngo uyu munsi abari kategura event ya Ntwenza nawe canke
iyindi event yariyo yose za Brad zikajamwo za Motel zikajamwo akazana barawura akazana bagasore akazana ba B-Face nabandi ninde wundi muntu ngaha rushize na B-Face yoba yazanyemo ngaho ninde wundi bobura amafaranga gute abasumbya networking I mean connection kuba afise abantu ashobora kwikora ko runaka kuri kote ya sponsor nico abasumbya okay yingi inga afise networking ingana gute ku buryo ayirusha BM tifise za bike igafita za BCB ikaza warubizi zifise za Bankobu bani Esperance ngabo bafise za BCB bagafita n'izindi bagafite zijya microfinance zabo zo ngaho mu bwiza cy'amafaranga gusa urumva ndazibona ikibazo ahubwo ikibazo mbega ani Esperance yoja muri microfinance akavuga ngo ni muduha amafaranga iyo assurance iri ngaho oye kuri poma we yajiko ngaho yajiko bafata amafaranga bakayahereza abahungu batazi kuririmba baririmba nabi nk'abayiyahuriye ku kiziko igacika abahungu amaza biswa ngo abahungu ndababona bantuze regimo no we regimo ni n'amahaza nyene kugira ngo bayamamaze urumva bari amafaranga yagiye kugira ngo bayamamaze none ayo mafaranga mwebwe wowe ugiye hamwe na Ornera ukaja hamwe na Abeli ukaja hamwe na Amede ukaja hamwe na Bakado ukaja hamwe na X-ray ukaja hamwe na bari Bati ukaja hamwe no mukobwa wo mu Rwanda yagiye bikamuhombera 30 zobafunga oya regimo yo na kibegwa yo yifuka sivyo nyene na kibegwa yo yifuka regimo na nice yo ikubita wenyene nukuvuga ngo rero ikintu cyo gukorera hamwe okay ico kintu unit bakora ko nico kintu ico kibakorako reka ndaguha akarorero bro uyu munsi ministre ajejwe ivyitumanaho yego aherutse kwitaba Imana ya ministre kandi mu minsi heze bahamagaye baragenda sinzi ko yari iwe sinzi ko yari mubiri we yabakiriye mu biro yari yabakiriye mu biro biboneka ko nyene hari ikintu kizima bariko barapanga yego mugabo uyu munsi arashengeye umuntu wenyene nabonye kuntuzeye kuri ku maziko yiwe yari Abel yari Nduwayo wenyene kabisa nawe wenyene biboneka ko ntiyagiye nk'umukinnyi wa filime yagiye nka Abel nyene ego yagiye nka Abel ubu ni kuvuga ngo hajye bakibona umushikiranganje adejwe bijya bintu byabo yitavye Imana kwari guca bandika ikete urumva bakandika ikete bakajyandikira son excellence cyangwa bakajyandikira ibiro byiwe bakavuga bati twebwe twipfuza ku aba ku munsi wishingurwa ya nyakubahwa umushikiranganje wiwe mu vyajejwe harimo n'igisata turimwo natwe turimo urumva icyo gihe nuvuga ngo son excellence yari gutaraba ati mbega bano bantu ni bande nukuvuga hariho attention byari gucreya muri we kavuga ati bano bantu ni bande nukuvuga bibaye ngombwa bagasohora n'icanditse co kwihanganisha umuryango kugira wa muryango wa filme babone ko hari voilà urumva bakihanganisha umuryango nuko kiyagihe muri katedrale bakavuga bakaba babona bagakreya uniforme yabo y'abakinyi ba filme bakaba barati bagena abakinyi ba filme urumva hanyuma mu kuja kuntuzeye mu kuja kumpanda bagakoresha ugwe ryabo nabo bakaja nka kujya bamwifotoreje kakiri muzima bakara mwifotoreza ko bagiye kumushingura bamuherekeje bwa nyuma urabona I see ico gihe nanye nicubahiro yari kuvuga ati kumbe vya bintu nubwo
anteregeme nubwo atuba yarabiza akavuga ati kumbe wa mugabo yarari mu kabiri na kimya. No kuvuga bo bahishije kwa ruhande rya jisho ryanye n'icubahiro ariko kandi nabo ubwabo barerekanye yuko bahari nk'ugwaruka rw'igihugu ruri ku kivi. Voilà mugabe ikibazo gice kigaruka. Urabizi uri kurandika ikete hariya hejuru urandika ati twebwe banaka na hariya musu kandika ati ni twebwe banaka. Reka ndakubaza bari kwandika konde bari kwandika kwiki nkeka bahava bagira nimba ari Afurwatani za Bollywood zaraje hano ziragira kabaje bari guhava bagira tuwafa ni yafani bari guhava bagira Derio Boy ni yari bati bari guhava bagira GFIC ni Abeli bari guhava bagira Mofu ni Ornera kuvuga ngo nta kintu bagira kibahuza. I see. Nta kintu bagira kibahuza ku buryo kuvuga ngo uko babuze n'uburyo boseruka ku maziko y'umushingiranganje bajejwe none woza kwasamika imbere y'umukuru w'igihugu mu gihe utagira kuvuga imbere y'umushingiranganje bajejwe. Oya kwa ntare uca wicara ukabandanya ukahumva ku matwi kabisa. Nuvuga ngo mutagira ikibahuza bizobagora no gukora ibintu bibahuza. Sara question ntiwoza kumbwira ukuntu reka tuje ngaho kuko aha mu Burundi ibihugu duhanganye wovuga ngo duhanganye muri sinema yego mu Rwanda na Tanzania nivyo nk'abakongomani bobo sinzi ko banakina sinema eze nyene abazayigwa barakinire resiga abazayigwa bugize bakina byitwa gute abahungu utagiye gutama ndombora ya Soromenge amubwiye ngo sinema yona kuvuma kwe oya abantu babwiye Kofi Olomide nza kubazanira ngo action wariko uravuga ati ibihugu ko hapa twiresha ngo turahanganye n'ibino bibiri Tanzania na n'u Rwanda hari ico bidusumbije none twokwigirako canke sinzi aho bashaka kuganisha. Nta kintu na kimwe kuko si urabona Tanzania ikintu novuga ngo bariko baratorosha muno munsi nico kintu cari cyuka te video ni 4K entre game ntibatitorosha kuko iyo 4K naje bo muri Heartbeat nayo isohoye exactly X-ray muri ya filme yasohora imbere ya indi ya Homba ko imwe wigera kuvuga c'est quoi le titre encore Mbo ariko nayibonye nubwo titre itari kiraza nawe yarayisohoye iyo 4K yarayisohoye nuvuga ngo iyo Tanzania iravuye ikindi kintu urazi ikindi kintu mu Rwanda bariko baradukubitisha bobo kuri story nta byahatari nahi bakura byinshi Abanyarwanda n'ibiganiro uravye kweri ni audiovisuel bakora ivyo audiovisuel ariko bigasohoka kenshi kabisa yego kenshi ariko nanone akandi kantu baza kudukubita kwako gusohora byinshi ndazavuga ko ni filme y'uno mukobwa wa mukobwa wavuga ngo nukigikakwe waho hakujya kwa Kagame yitwa nde uyu hakujya ni Nyambo haje ubonye Nyambo nuyo asohora buri munsi filme yitwa Mwene Data buri munsi gasohora urabibona buri munsi arasohora buri munsi asohora inshuro 7 kundwi urumva yego kandi ugiye kuraba inkuru canke ngo ivyo kugira amaplan iki gusa mu nkuru ziwe ntudopfa wumvisamo ngo wagikene canke ngo iki je ni film urabona yo filme zaho mu Rwanda nizaho mu Burundi zose mbanda hari mariko ndakurikirana urumva
ntuzopfa wumvisemo ikosa ngo hari abantu b'inyuma ngo bapfukiyemo ya yindi wigera kuvuga ngo uzawumva nk'umutama yayuje ngo iki wewe wako yaragakemuye inzira y'umusaraba no biracasohoka ijya ni film naho nyene basohora buri munsi batanga ikintu kazamba harimo umutama yikuriza ngo kamerama yicare urumva kuvuga abo bariko badukubitisha kuba basohora byinshi buri munsi yego umva nkabona itwo bagenda ko nk'umuntu abashaka iterambere rya industry ariko twibaze ku kuba twongera innovation mu bintu dukora ariko akantu ka innovation ndakumva akantu kubumwe dufate nko mu Rwanda niho baca bumva hagufi kuko nabonye barabiza hano nizo mu Rwanda baziraba ese mu Rwanda kano kantu kubumwe wamaze imisi uvuga wamaze umwanya uvuga twovuga yuko kahari ubu bakiramani banyambo mugabo bondi ko ndavuga bose bahurira kwa daddy ariko sinibaza abandi bakinyi benshi yuko baba bari kumwe kweri kubera haro n'ikindi kintu wigaze kuvuga mu kiganiro uvuga ati ahubwo abana bakinya barundi nibavaneko nibareke kwegerana mu bikorwa ngo bamere nk'akagwi kamwe twavuga ko buno bumwe mu Rwanda buhari ubumwe simvuga bya bindi byo kuza kwegerana ngo mukwegane ngo mugiye kunywa fangasi mwese muze kuba muri kumwe ngo twaza ngo kware nine mwese ngo yagiye ngo tugure jage ngo awujya ahubwo byoba guke mukaba muri hamwe mu buryo muri professionnel uti gute reka ndakubaza yego none uyu munsi hari umuntu atazi icuka cabaye hagati ya Safi na n'uyu mugore wiwe umwe yabyara nice very nice yego mugabo uyu munsi n'umuntu satu badatinya kuja kuri social media ngo avuga ati very nice n'umukobwa mwiza kandi igihe twaba akamuvuga neza kuri media yego kandi agende yabuza amadepo menshi yoja ko akavuga menshi kabisa mugabo di côté professionnel y'ubunyamwuga kuko arabiza ati igihe cyose twabanye na Very Nice nubwo hari amakosa yakoze yakoze ibyiza byinshi kurusha amakosa yakoze ukuvuga ngo rero abo bantu nabo baje hamwe ku nyungu za industry ntibaje hamwe ku nyungu z'amadolari zo kwinjira kuri channel ya Liberty ntibaje hamwe ku nyungu z'amadolari zo kwinjira kuri channel ya BMT ntibaje hamwe ku nyungu z'amadolari zo kwinjira kuri channel ya BL ubwo nibwo bunyamwuga ubwo nibwo niyo nibwo bumwe nariko ndavuga baje hamwe bakore ibyo bizima general babaye kuba Moria na Beje ko barateguye igikorwa mbere yuko nza urumva igikorwa twaragikoze ariko cyabonetsemwo abantu novuga baba upcoming urumva bamwe bigira abastar bamwe bafise amazina habonetsemo bake kubera iki kutaraba za nyungu za industry z'iyo industry yacu kuko mwari mwabakomvotse entre tabaraba ntibumva umugambi cange muri yacu no yabonye ko arabo bakwiriyemo 98% barabaye konvoke mugabo nta numwe yitavye kubera iki rero byo kuraba ngo uyu munsi ngo ndingiza ngahe akura bazo kwinjiza mu myaka iza kubera ko ico kintu yakoze akavuga ngo no munsi ndingiza ngahe bisha bituma ko muri yabuze abantu kigokizamwo aba upcoming mu kuvuga ngo rero biza guhurira hahandi nyene nimba muri yabahamagaye bakanka X-ray zibiri azohamagara bemera oya byogorana cyane ariko nka X-ray uravye ama project yarakora uwo menga yari kuba ari umuntu afise benshi yo kwitura no ku buntu bakamwitaba rero nibiza kumvikana uburyo
mbo canke ugasanga nawe nyene nta nivyo aranagerageza kuko ndiko ndibaza nka X-Ray ntiyokenera amede ngo amubure. X-Ray nibaza yuko akeneye even na Fani gusa Fani mu minsi zisutunane nabonye sinzi ko vyokoroha ariko abameze nk'umuntu yagiye ahura n'abantu benshi nk'umuntu apana sinzi ko vyokoroha bro ba direct n'ivyokunda canke vyogorana. Ni hatari sana. Kurundi ruhande jane nahavuye nibaza ati ubwo ati wosanga ata amafilime ari karasohoka mugabo n'ubundi nza kwirimbura nsanga ko amafilime yagumye asohoka kuko nka Major TV kashora filime zitatu icari filime ziriko zirasohoka kuko uyu mwanya turiko tuvuga ari makina ari karasohora voilà ari karasohora yapfuye guheza Feruje atamwindi. Okay kandi ikindi uravye na statistique agira batemwo nimba yitwa Silence sinabonye agira sohora voilà kandi na statistique ya YouTube sinzi kubibona ntabwo iri hasi cyane kuri filime ziriko zirasohoka. Voilà nukuvuga ngo Sami hari karasohora voilà Sami afise Sebutani Desire kandi naga project keza mbo kuriwe kariko kararabwa. Abel hari karasohora hafi zibiri. Okay none gasha gihuhusi nawe nyine afise aga project rafise aga project kiratahanze Fani yatango yameza nk'ukoza zibiri Sabasi ni yahagaritse ku kintu citwa Kamuna ariko uravye mu bantu menga nta challenge ihari kano gacerere hambavu y'ubumwe bavuze ko batabo ikindi kintu imbere ko duheze ikintu citwa ubumwe uravye mu mwaka uheze buno bumwe ntabwo ari buhari mugabo nubwo umwaka watanguye n'ubundi nko kwivuze bahakwa kumera nkuko ariko ibikorwa byari mu bantu hari challenge waca mu bafana kumva biriko biravugwa. Ubu ko filime ziriko zirasohoka zikaba zihari ariko ukabubona menga igisata kiriko kiribagirana ne have ico kintu citwa ubumwe harahandi hantu tuza gusanga ikibazo canke turindire kumwe ivuga turindire icirigere abatariko barakora bakore canke hari imigwi itari kirakora iyindi nubwo yokora usanga atangupfa. Icambere nuko ari zimwe umva sorry filme umuntu araza kurabaga filme nuko vuga ngo inkuru n'izimwe urumva kigira kabiri umuntu araza karaba filme kwa reka ndaguha karorero araza kuraba filme kwa nde uza gusanga bari abantu bamaze imyaka myinshi cyangwa bamaze imyaka nk'itatu canke ine bakunze atabagihari muri ico gihe kugira usanga abo bantu atabagihari bifata ikindi gihe kugira ngo utegure abandi bantu kugira ngo babakunde twamaze imyaka myinshi muri Tanzania dukunda Kanumba exactly byabatwaye igihe kinini kugira ngo uyu muze kutwumvisha ko hari Clamvevo cyatwaye igihe kinini kugira ngo uze kutwumvisha ko hari Steve Mweusi urumva byabatwaye igihe kinini kugira ngo uze kutwumvisha ko uyu munsi hari ubundi muntu muri Tanzania ashobora gukina filime karyo bari yubatse baragerageza kabisa umwanya munini ushobora kuza kumbwira ukuntu 2022 2023 2024 2025 ico gihe cyose twari dufise izo Chris ico gihe twari dufise Ornella Mutoni ico gihe cyose twari dufise Smash the Fingal ico gihe twari dufise Bandera ico gihe twari dufise Abel mwiza azi gukina ico gihe twari dufise abakinyi benshi neza bazi gukina mugabo 2026 tukaba tutabafise izo Chris uri kumubona muri projet yatari yagiye ubuze ariko toba oya izowe arabura gato dukora itangazo kabisa uzo kumubona bro iyo myaka yose yari haciye abantu bariko barakora imirikira hera turabona 2025 ubundi bucukwa gacuka abandi bakinyi bato bariko baraduga abahungu bo muri Swede bariko barazamuka ba Mr kandi bariko baraduga abandi ba Chanceline abakobwa bari bati bariko baraza ego mugabe hera wabonye hano bigeze Meji shiramwo zitatu kamenga nta kintu iri kirakora none sinakubwiye bariya nubundi none ba
Uze nicyo ndabavuga ko ariko nkunze akantu uvuze usubije ubwenge inyuma imyaka 5 yose yari hot yarishushe kandi umugani wa umwaka wahera kinjira ubundi ukagumubona evolution ariko uno byo nabandanye uko ahubwo ningazi twari twarubase mbona menga zokoragurika tugasubira hasi gutangura A0 nukuvuga ngo biraza kuba bigoye kugira ngo uzoza n'uwundi muntu uze kumwumvisha aze kumvisha abantu uko uwo muntu ashobora gukina nka Yesu Kristo kajyo nuvuga uwo muntu bigusaba yindi myaka yo kumutegura ariko saba bakinyi bariko ravuga bashaje babuze imitahe byagenze gute turaza kwitega ko baza kugaruka canke turarindira uwo azoza agategurwa akabonekana ku rugero batigeze banabonekana ntibabuze imitahe kuko nakare ntayo bari bafise voilà babuze abakoresha urumva babuze abakoresha abo nabo bakoresha bibaza ngo byavuye kuki byavuye kuri babandi bigeze kubakoresha bakabahemukira cyangwa ugasanga ababakoresha ntibigeze babona evolution y'ivyo bariko barakora reka ndaguhakarorero bagaca bacika intege voilà reka ndaguhakarorero ka hafi come on uyu munsi Abel niwe muntu yatanguye gushira amafaranga yiwe yo mu mufuko Abel yaje gukora ice cream amafaranga arosha kayazana muri filime atiteze kunguka ako kabisa niwe muntu yatanguye kuzana amafaranga yiwe ayashiramo iyo nyabiko imyaka myinshi wanashaka no mu mwaka ugeze gushira mu kwa kane yaramaze kuransa film uyu munsi ndabera ama projet ariko arasohora ama projet ariko arasohora uyu munsi n'ubupozompo yakozwe ko niki nawe none yakozwe ko niki gituma ariko arasohora amapozompo umugani wawe yarambiwe bro yarambiwe yarambiwe urabona kubwira Abel nk'ubu nyene uyu munsi kuko Abel n'umuntu aryoherwa ndamuntu uyu munsi hamwe yokora projet akabona son excellence aramuhamagaye ati kanje kantu kanjoheye yewe kare ice cream zoshika ko ice cream ndakubwiye ibara ryo niziri kwa Natasha yo zirekerayo kabisa amafaranga arayasohora mugabo ntashobora kuyasohora kubera iki ubu yarabonye ahubwo bikera bihomba arabivuga no mu biganira ati jewe ingihe kimwe nzobiheba ya mu gihe twamumenye nk'umugabo adacika intege ikindi kandi yego nuko kuntu mengo kuzamura abandi byagoranye voilà icyo naco nyene ugihagarare ko uravye muri no season nta bakinyi bashashaje mbona bariko baremereje kabisa kwanza nta nundi ko ndabona inde nta bashasha twabonye ukuri ko araba 2022 yaduhaye Fanira Vine yaravuye gutwara festival 2021 y'urugendo nakubari urumva 2023 yaduhaye Mimimire yaravuye gukina muri inde muri ukwabe muri za Irondo n'ibiki n'abandi na Indyaja n'ibindi nakubari tena 2024 yaduhaye babasabasi bari bavuye gukora muri za filime sinibuka filime yiwe n'abaremi batambwe yego 2025 iduha Izo Chris iduha aba Chanceline iduha n'abakadora vert nakubari sana 2026 dufise iki twahawe na 2025 ntaco kumbure ko yameze bavuze asigaye tugiye kubona nk'ikinyenyeri gishasha gitibutse tuvuga ati rero haraje umukinyi fe
ariko nta gacu je ntaga ifilime zirashobora kugaruka zigahitinga bagakora mugabo agacu k'umukinyi mushasha ko kubera mfate kubyo bariko ravuga uza gusanga kenshi mwene uwo mukinyi aba yateguwe imbere y'umwaka okay nice ndabivuge gute wara bati ubona na gacu aba yarategurwa imbere nk'ubere ko yaratangiye gutegurwa mu mpera za 2025 wara canke data dufate babaye abahizi mu ntango z'uno mwaka nyene twari ko atangiye kubona ere mashasha ziriko ziratembera wara ngo rero uzohavuza gusanga ahubwo turi muri vya bihe vyo kuvuga ngo BMT idakoze filime nta hit ibaho ayaya uri kuravyumva ndiko ndavyumva ico naco nibaza ko coba ari kibazo mugere ko bari kwicaye duhanze amaso umugwi umwe nkuko mengi yindi nta influence Voilà ngo tuzoba turi mu bibazo bikomeye cyane yego mbega amede kuba nizazi yataranana wongora bireba naho ako wa mugani wa uyo bivamwa kigira kuyororera nk'inka industry okay ndiko ndumva hano ndiko uragana byari ishingiye kuri BMT yo bihenutse byoba bihetse kabisa bihetse numva ngo habaye gushamara twokwizera ko kuvaho mu kwa gatandatu bashobora gukora yego ariko nabwo nta gacuka hari nko mu myaka iheze mu myaka iheze nivyo bakora inyuma bakora muci ariko imbere y'iki baba batanguye gukora rimwe ukabona agafilime kamwe keza karasohotse yego kuko iyi filime ya Sabasi ntiyirashye mu kwa gatanu imwe yaransaho kuri Centre Jeune tumayikorera muri Sona yego hari mu kwa gatanu nivyo hari mu kwa gatanu mugabe hendabi ubwira mu kwa gatanu kugera mu kwindwi haramaze gukora lancement officiel zine urumva Abel yari yakuyemo mu kwa kane mu kwa gatanu Sabasi yari yakuyemo Vanilla Vine mu kwindwi yari yakuyemo kuri Sednire muri ya tano nawe yari yakuyemo kugeza mu kwindwi iri kiraransa Heartbeat nubwo Vanilla Vine yadoye mu akaransa ikiganiro ngo ni filime Rwanda gusanga turagowe ofete turagowe icambere tuvuga ngo leta yacu hariho ukuntu twumva tuba dushaka guta ibiyake kuri leta ngo ntitubona ahubwo nitwe tutayibona kuko jewe sinzi ko nigeze kubikubwira bino bintu yego twebwe muri iyo industry nta kibazo c'amafaranga yo gukora budget d'office ntaco kuko nkamwe bagiye hamwe akavuga twiwe turondera iterambere rya industry pana ry'umuntu rya industry none mu ministre yashengeye bugaga iki kinatari kubafata bana sha baratangwe gusatira kandi bariko baragenda neza rero ntibacike intege bakomeze basatire mugabo bakoze ikosa kujya Abel yagomba kuborganiza ko bya tugenda nuku kuko honyine nko kumazika babonye bambaye uniforme Son excellence babonye bambaye uniforme bari ku maziko n'ishugwe ryanditse ko ari abasinease bakagenda hajya bakaritereka yego none gasha uyoza ntire no kugira attention ko baraba yari gufuma birengagiza ariko yababonye ako hari n'igihe mu bazosubirira uno mushikiranganje wari gusanga iyo elema yari irimwo akaza kuja kuri irya ntebe baramaze kumunoma
voilà akaza kuza kurya ntibavuga ati hariho abantu nabonye nuko musubiriye nawe ariko ati hariho abantu nabonye kandi bana jici nagitahuye gose kabisa mugabo baraje ngaho wese aja gupambana ngo bajye ayo madolari 5-10 yo kuri YouTube ayo mafaranga azokubaka inzu parcelle yo mu Kamenge igeze ku miliyoni 200 uzoyigura reka nureki yo mu Kamenge ugura iyo mwitenga umuza nitwo bimara narinda gukumbuye unyemerere ndagushimiye tuzosubira for the next n'amasaha abari karakurega nabonye yuko nagufashe warurushe nawe banza usome ku mazi uruhuke yego kabisa wakoze cyane je nakomeje kubona babivuga navatire kandondera umusaza kandi bari banagukumbuye ugira ico bivuze ko nibaza ko abo twatiramanye benshi bavyumvise ariko ico twifuza nuko igisata cogiraho kigeze ejo ntituze tuvuge ngo nyama yaragiye ngo industry cirazima ejo X-ray ntazagende yashange n'abandi bahinga ngo tuvuge ngo abari bo tubita ko kandi hari kuba hararamutse na yandi maire mashobora kuguma afasha igisata yego kabisa nawe bana asante sana sinzi mugabo ko hari akajambo wosigira abantu benshi bari badukurikiranye oya akajambo urumva akajambo kanyuma nuko jewe ndi jewe urumva wewe kabisa jewe izo YouTube nta ndonderaho nta mugenzi ndonderaho nta papa ndonderaho na mama ndonderaho urumva nta n'umufana jewe ndondera ngaho kuko jewe nta n'umwe ngaburira muri ikindi kandi jewe nkunda umuntu ankunda jewe gusa jewe sinkunda gutakaza umuntu jewe umuntu ambwiye ko ankunda canke ankurikirana ndaryoherwa gusa urumva ivyo birandyohera kandi nkumva aba ari umuntu w'akamaro kuri jewe nukuvuga ngo amaze kuba nkunda nanje ndamukunda uwunyanka nawe jewe nanje ndamwanka kuko jewe sinisemba kabisa nuko rero jewe umuntu ankunda ndamukunda uwunyanka ndamwanka nuko Digo Entertainment.